kugerageza, uwo niyarama haleluya azohabwa igitsina cy'ubugingo icyo Imana yasezeraniye abayikunda. Ndanezererwa cyane iyo niyumviye aho hantu ko ahantu abana b'Imana bazoja. Yesu adufashe, ndagira ubwoba umutima ukajugumira iyo turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Ni Pastor Nduwimana Joseph muriko murasangira ijambo ry'Imana. Nongera ndakugora kugira ngo ubu butumwa ukiburonka ubukwiragize mu magrupe uburungikire n'umuryango n'inshuti, ndazi ko buzomugirira ikimazi canke umumaro n'inkuru zitari nziza abantu barazikwiragiza. Yesu agufashe gukora ico gikorwa, kandi ushobora kuba wifuza kuronka ubutumwa ku munsi uranyandikira ku nomero 69 50 22 68. Imana iguha umugisha, uzoronka ubutumwa ku munsi. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Dusoma hariya muri Zaburi ya 50 igice cyaho ni 21. Haravuga ngo ivyo urabikora nanje nkahora, ukiyumvira yuko nkanye nawe gose, ariko nzoguhana mbishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Imana nidufashe cyane. Ndafise ubwoba bukomeye cyane ku bantu bakina n'Imana cyangwa batibaza ku Mana. Mwisi abantu bararojisira ibintu cyane bagakamera ibintu bigakwirakwira kwisi yose, abantu bakamenya ibintu. Mbere hari n'igihe bashobora gupostinga mukanya isasi ikintu kibakaba kimenywe n'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Ndiko ndibaza Imana yavuze aya majambo. Iyi Zaburi ndabona ko ari Zaburi ikomeye cyane, ishobora kuba yabwiwe Dawidi igihe yari yakoze ibyaha akanyuza umunwa mwivu ukamenya ibyo yakoze ntawe abibonye. Ariko nagomba ndakwibutse yuko nimba uri kuragendagenda hariho uri karagukurikirana, hariho wakuremye, hariho kamera y'ijuru, hariho inyonga z'Uhoraho zagusizeho. Ndakwibutse kubaho kw'Imana itagusizeho ngo ujye udandaze urongogwe utere imbere gusa bibe bihereye ngaho. Oya, hano Imana yatuzanye kuri misiyo. Igihe yakurema yari guhaye misiyo yo kuvuga ubutumwa bwiza no guhinduka kugira inyuma yaho ngo uzoje mu ijuru. Ariko abantu mw'iyi minsi babifashe ibisanzwe, umenga ntayizobabaza ivyo yabatumye mw'isi, umenga nta niyabaremye, umenga nta raporo umuntu azobazwa iminsi yabayeho mw'isi. Nasomye ijambo ry'Imana rirantera ubwoba cyane, rirambwira yuko umuntu wese azobazwa ivyo yakoze akiri hano mu mubiri, akiri hano mw'isi. Azobazwa ibikorwa ukora, ivyo ukora mu ijoro, ivyo ukora mu ibanga, ibiseruka habona cyangwa bitaboneka habona, ivyo hari ibyina mu mutima, ivyo wagizwe ibanga, uzobibazwa muntu w'Imana. Kandi hariho surprise idasanzwe y'urupfu, hariho surprise y'inzamba, ukugaruka k'Umwami wacu Yesu. Uvyemere, ubitahure, ubifate minenero ubutumwa bwiza, ubwemere cyangwa ubureke, upinga abakozi b'Imana, upinga ijambo ry'Imana, ubyemere cyangwa ubireke muntu w'Imana. Nubona wivuza ntabwo ari we wisizeho, oya, kandi uzobazwa. Mani dutabare icyampaye amajambo abantu bakayibazako mbere bakanayiyumvira. Hano nasomye amajambo akomeye cyane mukundu, hano ku murongo wa 50 ku murongo wa igice cyaho. Imana yacu izoza kandi ntizocereza. Oya, ntizocereza, izoza kandi izoba izanywe no guhemba no guhana, izoza gushira abantu mu rubanza. Usomye ku murongo waho wa 4, bahamagara ijuru ryo hejuru n'isi nayo kugira ngo icire imanza amahanga. Umbira ijambo rirateye ubwoba. Izoza mwene data, izoza ntizoceceka, kandi ibihe biriho. Kandi umuririmbyi yaririmbye ngo iminsi irahita vuba, kandi kigenda benshi bapfa batamenya umukiza. Uvyumve neza mwene data, abakozi b'Imana bamwe baravuga amajambo y'korosha, amajambo yo korosha, no kwita ngo n'amajambo y'ubuzimire, amajambo y'abantu bavangiwe bagahindura Bibiliya bakavuga yuko turi mu buntu gusa, byose byarangiriye ku musaraba. Naho wosambana nta ngorane, uri mu buntu. We Shetani yaraguhenze, wowe uri kurumva amajambo nk'ayo uri umuyabe, nawe uri urazimiza
isi hariho imanza, kandi Imana nayo yarateguye urubanza ku bantu bayo. Haleluya! nta Mana yopfa gutanga ijuru gusa umuntu adaciye mu rubanza. Nagomba ndakubwire, Bibiliya ivuga ngo hahigwa uwihanganira ibimugerageza, uwo niyarama, haleluya, azohabwa igitsibo cy'ubugingo, icyo Imana yasezeraniye abayikunda. Ndanezererwa cyane iyo niyumviye aho hantu ko ahantu abana b'Imana bazoja. Yesu adufashe. Ndagira ubwoba, umutima ukajugumira iyo niyumviye urubanza mu isi. Abantu iyo bagiye muri sentare ugasanga bagomba gucirwa imanza, usanga abantu bariko barajugumira, kandi niko biri. Umucamanza ahagaze ariko arasoma ingingo, ubwoba bugakwiragira hirya no hino. Konfokasiyo yonyene iragutera kujugumira, kandi ari urubanza uzofunga ugafungurwa, cyangwa ari urubanza uburana ugatsinda. Ariko urubanza ruri imbere y'abantu b'Imana nta giturire. Oya, nta giturire. Icya kabiri, ntawe uzakuvugira. Icya gatatu, nta hirya no hino. Imana igutabara utahurira ibintu mwene data. Ndagira ubwoba iyo numvise ngo umuntu aratuye. Ikintera ubwoba n'igiki? Ndibaza aroyehe, bigenze gute, iherezo ryiwe nirihe, urubanza azorutsinda gute, azorubunana gute? Hari abantu uyu mwanya bitwa sinda bibazwa. Ibyo mu isi byarababoshe ni sinda bibazwa. Iby'ijuru ntibagomba no kubyumva mu matwi. Ndakubwiza ukuri, uri umugogo akomeye cyane, uri umutini, uragowe nshuti mukuru. Hindukirira Umwami Yesu. Ca bugufi. Na Sawuli yari umuhinga mu kwica no kunyaga, Imana yaramuhindukije. Icyo ugatahura iminsi yawe ko ari iminsi imeze nk'impemu, iminsi yawe ko ari iminsi mike cyane. Reka nsengane nawe, ibyo wabyize ugahindukira, ibyo wabyize ukicuza, ibyo wabyize ugaca bugufi mu Mwami. Mana, ndasengera umuntu yakomantaye umutima atazi imbere yiwe ko hari urubanza. Shira ijambo ryiwe muri we, mwereke yuko iminsi yiwe ari iminsi y'umucangero, kandi mwisi atari wacu. Nkuko Pawulo yabivuze, twese duhindishwa agashitsi n'urugendo turiko turacamwo, n'urubanza tuzocibwa. Mana, uduhe kukumenya no kugusobanukirwa no kwezwa no gutungana. Mana, ndagushimiye. Sobanura bigira abahambaye mu buryo bwo kutamenya no kudasobanukirwa, bakakugira nk'uko umenga wowe Mana uri umuntu muto kuri bo. Ariko namenye neza yuko birivuga ngo wigi uzi ko ari umunyabwenge nuwamenye Kristo Yesu. Mana, ndamusengeye kora ku mitima y'abantu bose bariko baragukurikirana, ubatahuze yuko iherezo ryacu byose rizoshigwa ku munzani. Mana, utugirire imbabazi mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.